Ikibazo ca mbere cabajijwe kivuga kiti uyu mwaka turangije wari witiriwe umwaka w'umunyamwete. Babajije bati twabajije tuti mbega se Barundi barabagamurukiye uko muvyifuza igisata coba cabaye ca mbere mubona co bari iki? Urakoze cyane. Umwaka koko witiriwe umunyamwete kandi twahamagariye abarundi bose yuko bakora amaboko mu mpuzu bagakora n'umwete mwinshi kandi ko tuzora burya iki kintu tugifatire ku kahise k'igihugu cyacu. Igihugu cyacu caracerewe mu bijanye n'iterambere, kiracererwa gisigara inyuma. Ibindi bihugu rero birabandanya bitera imbere. Ivyo bihugu kandi n'umutima wo gukunda igihugu mukeyi. Ibi rero ntiwovuga abantu bagifise umutima wo kudakunda igihugu cyabo. Ivyo uzokwa mubibona. Kuko hariho ubwa mbere nahora nibaza nti ngira ngo bitwaza ngo impembo n'into. Mbega ko igihugu gisabwa yuko no kucitangira tucitangira tugatanga amaraso yacu. Hoteli igihe uvuga uti ndase kuvura umurundi ntapfe, uzi neza ko ushaka kwigurira ico kwigura uwo mwene gihugu. Tugarukane rero umutima wo gukunda igihugu niwo muti nyawo. Abacangera iminsi yose umucangero ntiyigera akunda igihugu, iyo rugeranye ko aca yirukira yigira. Tugarukane rero uwo mutima, ni nta wundi muti mbona umucangero abari umucangero ntakunda igihugu, yikundira ahari ingero agera avuga ati nigere muri bari yabateye imbere. Ariko rero mbwira abarundi bakunda igihugu twikorere ntibaduse amazi, dukore gushikaho bazovuga bati bwa bundi ntaho naroye reka nsubire. Amazi arashuha ntibagire imvumbeho, azoteba agaruke abonye tumerewe neza. Mugato zomutwenga azobaruti wewe waduteye akagere none ubonye tumerewe neza uciye ugaruka. Nagira saba Barundi rero cyane cyane abize batangure kugira umutima wo gukunda igihugu, kuko izo ncabwenge ziraduhomvya cyane. Abanyeshuri ntibasubira kwiga neza, ababigisha bagiye, abaganga amagara y'abantu acagenda nabi, abo baganga bagiye kwivurira abatabigishije. Ivyo byose ariko ndabwire erega n'umuvumo urimo kugira ngo batunga rwose. Ndazi yuko umugisha ni mukeyi kuko base kuvura bene wabo. Ikindi kibazo cabajijwe ni ico mu gisagara ca Bujumbura abakozi bari bahari. Doheranye ico kibazo natwe twariko turakibaza kuko hariho abavuze ngo imishahara babashize mu makomine atandukanye, ngo imishahara je nabajije none amahera bahora bahembwa yava hehe, harayimutse hoba haciye hagenda. Niyumvire yuko mu ntara ya Bujumbura bariko baragikora ico kibazo kuko tuzatumaze kugishira ahabona, turavyizeye kuko amahera yahemba abakozi aho yava hagumyeho n'ubu hariho, kuko amahera yahemba abakozi n'amatagisi n'amakori nimurondera ahandi. Aha ayo makori n'amatagisi yava haracariho. Rero nibaza ko bariko baragikora ubu kuko twaramaze kubibwira ababijejwe mu gisagara. Ariko haciye haza n'ikindi kibazo iti mbega umugwa mukuru waragiye. Mumenye intara ya Gitega n'intara Bujumbura niyo migwa mikuru Burundi. Intara ya Gitega ni umugwa mukuru wa politike, intara ya Bujumbura ni umugwa mukuru w'ubutunzi. Ku ntara rero intara irafise nayo umugwa mukuru. Intara yamifise umugwa mukuru. Igitega umugwa mukuru w'intara ya Gitega ni komine Gitega. Ibujumbura turafise amakomine Ntangwa, Mugere na Mukaza, niyagize umugwa mukuru w'intara. Niwo mugwa mukuru w'umugwa mukuru w'ubutunzi. Bujumbura rero murumva ko ari umugwa mukuru w'ubutunzi kuva mu Cibitoki kugenda gushika hariya ku Ruzibaza.
niwo mugwa mukuru. Mugabo naho hariho umugwa mukuru w'iyo ntara. Aho Muramvya rero iri mu mugwa mukuru w'ubutunzi, mugabo umugwa mukuru w'iyo ntara ya Gitega ni komine Gitega. Ngira ngo ngaho twabitegera kumwe abantu bakavyumva, kandi nagira ndabamenyesha ikintu kimwe. Erega nimuze muramenya yuko dukeneye ko ibisagara biba binini binini, bigwira ahubwo bitaba binini cyane. Hajya tuvuga tuti twegereze ubutegetsi abene gihugu, nugira hose batera imbere. Bose nibiruka Igitega abanyamuramvya akavuga ngo birutse kuba Igitega, ntacyo bazobatunguye ko dushaka Muramvya kiba igisagara kinini. Nico gituma mwabonye aho bukera muzosanga ibisata byo mu ntara nk'ayi Muramvya, muzosanga hariho nk'ibisata nka bitatu bikorera ngaha, ibisata by'intara bikorera ngaha muri iyi komine ku mugwa mukuru wa komine, kugira ngo turabe ku butunzi bw'igihugu tubugabanganya abarundi bose. Ntimurondere ngo kugira ibi by'intwaro, twashatse ingena amahera y'igihugu aja mu gihugu cyose kandi abarundi bose bakoroherwa. Rero mwarabonye ko twace tugabanya amazone yabaye menshi kugira bene igihugu ibyo bahora baja kurondera kure babironke hagufi, gutyo bagume no ku kivi. Ikindi kibazo cabajijwe, bavuze ngo amakori yaraduze ngo kubidandazwa bimwe bimwe, ngo ariko ngo dusanzwe dushora ubutare nabwo bwozana amahera. Mwana mubizi, nimwa mushaka amabarabara, mushaka ibitaro vyiza, mushaka amashure meza, mushaka amatara n'amazi, n'ahandi biva atari mu makori n'amatagisi. Nivyo vya mbere bizana umwene gihugu wese ategeza kugira ico atanze. Nico gituma dukunda kunegura cane, turanegura cane abadandaza banyegeza, ntibataye itagisi ni y'abene gihugu bagiye kugura, sigwiwe umudandaza n'abacajana mu gihe ca leta n'abene gihugu. Amakori ni umudandaza zana ku nyungu yarose, ni kori. Rero ntagira bidoga ngo ikori ryaduze ngo kandi ubutare, novuga yuko uburiko wigisha yuko abantu ataco boterera mu itunga ry'igihugu. Hanyuma rero ubutare nk'uko babivuze nabwo burazi, navyo nyene imvo abarundi babimenye. Muribuka yuko Tanganyika gwaduze rukonona vyinshi kijya gihe. Rero muribuka yuko Tanganyika gwaduze rukonona vyinshi kijya gihe. Rero niho twagiye kubona yuko ibarabara tutarikomeje ikiyaga Tanganyika gishobora kuzorisambura, duca dusubiramwe ivyigwa gushasha. Tugize ivyo vyigwa rero gushasha, novuga amahera yo gukora iryo barabara yaciye aba menshi, ayari yaratekanijwe aragaba yaciye yitwa make, kuko twaciye duhomba ibirometero 15. Ubu rero ayo mahera turiko turayarondera kugira ngo kiya gice kibandanye, na cyane cyane mbere no bizeza umenga turatanguye kubona naho azova, kuko mu kubaka mwene bijya bintu bizimvye cyane dukoresha amahera y'ingurane, tuhagurana hanyuma tukazokwishura. Turamaze kubona rero aho amahera ashobora kuzova, twakwizera nuko igihugu nticibakwa ku munsi umwe, tuza turagenda ku ntambwe. Nongera ndabizeza ko niriva mu gisagara ca Bujumbura rigenda igitaza nyene naryo nyene ivyigwa vyaraheze, ubu bariko batanga amasoko kugira itangure kubakwa. Rero iryo barabara rya gatatu mugire mureme ntiryahagaze, ahubwo nayo mahera yaciye akena kubera twasubiye ivyigwa tukarikomeza ku rutugo ryari rikomeye. Ikindi kibazo cabajijwe ni ikibazo y'amashyirahamwe yo kuzigana no kuguranana, aho barivye abene gihugu mbere n'uno munsi baguma basaba. Naganda babwira yuko baramaze kuja imbere y'ubucamanza, kuko gihe twashaka kumenya neza ingene vyagenze twarabimenye. Hanyuma ama microfinance menshi ubari imbere y'ubucamanza. Ariko rero nongere ntera kama abacamanza nabo, kuko muri iyi minsi yaheze narumvise abariko bari dodomba yo kumenga urubanza rwabo ntirugenda neza, ariko twabivuganye n'abijejwe abashikiriza amanza kugira ngo abo bantu bakurikiranwe.
umuti nuko bazogurisha ibintu byabo hanyuma bakariha abenegihugu ko abenegihugu bategerezwa kurihwa. Hariho abantu rero twabonye ko bagize ingendo yo kwiba abenegihugu baciye mu ma microfinance, naho nyene ubu ibanki nkuru y'igihugu iriko iraraba imikenyero yogira kugira ngo ntagire abazosubira kwiba abenegihugu. Ikindi kibazo cabajijwe n'uwo nyene yabajije iki yabajije amahera leta yari ipanze ko igihe baharava mu kirimba ngo sici igihugu. Aho nyene niho twahereye na twebwe kugira amatohoza ko twe twavuze tuti igihugu gitegerezwa kugira ikibanza c'iteka mu gisagara. Hanyuma rero dutangura tuti tumenye ni kwande, duca tugenda kuraba tuti mbega ninde ahora arihwa. Tubuze rero twarabuze umuntu ahora arihwa, tumubuze niho rero twatohoza neza buke gushika aho dutora amazu yara ya leta abantu hari n'ayandi bari barigaruriye duheruka kugaruza. Mugabo murumva yuko tubuze uwahora arihisha ucawumva ko hari aha leta nyene. Mugabo burya mu mahera akora muri leta abantu bazabimenya. Murashobora kwandika amahera yadakoze ntaba yakoze ntasohoka iyo adakoze, kuko murazi yuko twama tuvuga tuti deficit izongana uku. Mugiye umwaka uheze hari igihe usanga deficit yagabanutse kubera ibitakozwe amahera ntiyasohotse. Ivyo birabaho rero. Nababwira yuko ntaho ayo mahera ntigeze asohoka kuko twarahabuze. Muga rero twaciye twigira inama ca leta. Uyu munsi rero novuga amahera ahari kuri ijya konte tuza turaka abivye. Uno munsi hariko imiliyaridi 9 imiliyoni 855 ibihumbi 503 n'amajana 930 ayo n'amarundi. Amadolari naho hariko ibihumbi 233 na 67 y'amadolari. Amayero hariko ibihumbi 39 n'amajana 950. Murumva gushika ubu ariko raganda babwire kubera urya mugambi ubunyonyezi burya buriko buragabanuka cyane. Twebwe tuguma turondera imikenyuro abantu rero abakoze ivyaho ubu ayo bariha muga bari imbere y'ubucamanza, kuko twararose umwanya wo kubabwira uti subiza utaririrwa urashengezwa. None abase gusubiza ubu nta kundi, ubu tubashyira imbere y'ubucamanza kandi barariha. Ntidushaka ko babandi bahora bagira ngo nzofungwa ngo ndayarye ngarutse. Ubu uzohanwa kandi ushike utakigira namba. Arasubizwa rero. Ikindi kibazo cyabajijwe ni imigambi tuvuga hanyuma hageze kuja mu ngiro ntije mu ngiro. Erega n'ababeshi barabaho. Mwataza akaruka bajya b'amasaka bajya twagiye kubona yuko bitariko biragenda neza. Dusanze bakoresheje amahera y'abadandaza cyane muri kariya karere k'Imuyinga. Abo rero nabo nyene turiko turabakurikirana ayo mahera basubize. Mugabo amazu bari bamaze kubaka amazu bazokoreramwo. Mugabo mu nyuma twarashoboye kubona ko nabo barabashaka tubaha amatongo baje kuyahigisha amahera. Tuca rero turatohoza iyo bazoja kuyarondeza amahera. Twaragiye rero turabona bene umugambi bukuri. Turiko rero turagirana ibiganiro kugira urya mugambi wo kurima amasaka uzobandanye. Turiko tugirana ibiganiro na bene umugambi bukuri atari bajya abara baci b'amahera. Hariho abadandaza rero batanze ibikoresho byo kubaka, abubatse bafise ibyo bishyuza. Abo nabo igihugu kiriko kirabatunganiriza, kuko mbere nagandabwe yuko ari imbere y'ubutungane wararongoye iryo shyirahamwe. Bari imbere y'ubutungane kugira ngo asubize ivyo yatsa abadandaza. Hariho umugambi wo gushora wo kugwiza ibitegwa njabuka amazi kugira ngo tubishore. Muri ivyo rero harimo amavoka.
twasanze amavoka ari imbere wavuze ipampa ryo dushaka ko ritera imbere kugira ngo n'ishyirahamwe ya Free Textile rironke ipampa rihingura. Ipampa rero naryo nyene turiko turaraba ingene kogera uko yosubira kuvyura uburimyi bw'ipampa. Uburimyi bw'icayi turiko turabatera intege, mwarabonye ko igiciro cyaraduze ubu ku barimyi b'icayi, kandi tubandana tubiharura neza kugira ngo umurimyi ntiyigera ahomba. Umurimyi ararima, hanyuma dushoye hanze amahera yinjiye umurimyi nawe agaca aronka akarushirije kuko tuba twagurishije menshi. Rero tuguma dutera intege abantu bose barima ibiterwa njabuka amazi. Erega si ibyo byonyene, turashobora kurima n'ibindi biterwa byinshi bikajabuka amazi. N'ibigori umwimbo bayimusesekara twese twarose ibyo dufungura, nta kibuza ko tubishora hanze navyo nyene bikaba ibiterwa njabuka amazi. Ikindi kibazo ni kijanye n'ubusumbasumbane bwo mishahara cyane cyane kuri ajya amashyirahamwe yegamiye leta. Ubwo busumbasumbane ibiharuro bariko barabikora n'ubu. Erega ikintu gitangaje ubu twamaze kubona ingene bikorwa. Nari nabivuze mbere mpere ku bakora mu kinyamakuru RTNB, ntababwiye nti none ko tuzi ibiharuro ingene biharurwa ubu, none mweho ntimwobiharura mukabizana. Ubu rero batubwiye mu bushikiranganje ko bariko barabiharura. No mu butungane twamye tuvugana, ariko ubutungane ko dusanzwe turiko turabuhinyanyura rubugwego koko, murumva yuko ibiharuro ntibizomera kujya ku bindi biharuro vyari biri mu bindi bisata, kuko ubutungane si gisata n'urwego. Niho rero tuzobiharura ukundi nkuko ari urwego. Ikindi kibazo cyabajije n'amatongo ari hajya ukirimba kwa Ntare, nababwiye igituma twayasubije nuko kare twiyumvira yuko tuzohubaka ikirimba aho umukuru w'igihugu azobaba, muga tugasanga twarosa ahandi. Nicyo gituma twaciye tuhagabanya, hasigaye gusohoka ari tegeko nyene muriko muravuga. Ngira ngo abahanuzi b'umukuru w'igihugu baravyumva yuko iryo tegeko rikwiye gusohoka n'ingoga, yakwiye gusohoka n'ingoga. Niryo barindiriye, turabizi, umwe wese amenye ahasubijwe n'ahatasubijwe. Nagira ndababwire kandi n'ahatasubijwe hari habo tuzoshumbusha, tubahe ahandi hajya haruguru, kuko hari ahandi hantu hari aha leta hari hatekanijwe kuzokubaka ikirimba, mugabo harashobora kuzoshumbushwa n'abo bandi bazoba batasubijwe hariya ku ruhande rwo hepfo. Ikindi kibazo n'abakozi bakoreye Senake, uwakoze wese ategerezwa guhembwa. Uwakoze wese ategerezwa guhembwa, novuga yuko rero ategerezwa gutunganirizwa. Twiyumvire yuko inzego zibijejwe ziriko zirabikora, kuko nta mwene gihugu n'umwe wo kurenganywa akwiye kuba. Nibaza yuko nabiciye ku masonga ibibazo byabajijwe.